Ubucuti hagati y'Uburundi na Tanzaniya ntibutanguye ubu nyene. Ibihugu bibiri ni inshuti kuva kera kandi tuzobana turi inshuti za hafi na hafi. Ayo namwe majambo y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije mu birori vyo kwimika Samia Suluhu Hassan aherutse gutorwa ngo abandanye arongora ico gihugu ca Tanzaniya. Hari kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 3 Munyonyo 2025 ku mugwa mukuru wa politike Dodoma. Nkuko Evariste Ndayishimiye yabivuze, ubucuti buri hagati y'ibihugu bibiri burakomeye cyane kandi n'ubwigiye kirekire. Tugaruke ku bintu umunani bigaragaza ubwo bucuti. Abami b'Abarundi barabaye bongera batwara intara ya Kigoma. Ubwa mbere twomenya ko ubucuti hagati ya Tanzaniya n'u Burundi bwande bukomeye kuva kera ku ntwaro ya cane. Amakuru avuga ko umwami Ntare Rushatsi Cambara Ntama yatwaye Burundi ngo yoba yararerewe kwa Inasenge yaba muri iyo ntara ya Kigoma. Bivugwa kandi ko umwamikazi Tereze Ntare yakomoka mu Burundi yigeze gutegeka iyo ntara. Mu gihe ubucakara esclavage bwari bukomeye mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 8 n'igihumbi kimwe n'amajana 9, abaganwa b'u Burundi ngo baba barahungiye muri Tanzaniya, gutyo bica biba ngombwa ko Tereze Ntare atwara Abarundi n'Abatanzaniya bose nk'uko babahama. Inkuru ya bugufi na buha. Ku ntwaro ya cami biravugwa ko uburere ivyo bihugu vyaheberaniye. Bumwe muri ubwo burere ni intara ya bugufi na buha, bivugwa ko zashize kuri Tanzaniya mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 919. Ico gihe vyatumwe n'amasezerano azwi ku izina rya Oldsmilna yasinye hagati y'Ububirigi n'Ubwongereza mu ntumbero yo gusubiramwo imbibe hagati y'ubwami bwa Rwanda, Urundi na Tanganyika ivyo bihugu vyakolonize. N'amasezerano yasinye kuwa 30 Rusama igihumbi kimwe amajana 919. Tanzaniya n'u Burundi vyarafatanije urugamba rwo guhabuza intahe yo kwikukira. Ica gatatu cyo kumenya nuko abaharaniye kwikukira kw'ibihugu bibiri bari inshuti magara. Mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 960 igihe ibihugu byose vyariko biraharanira kwikukira kwabyo, biravuga ko umuganwa Rudoviko Rwagasore na mugenzi wa Tanzaniya Julius Nyerere bafatanije urugamba. Abagabo babiri ngo bari basangiye indoto yo kubona Afrika yigenga. Ibihugu barondereye intahe yo kwikukira vyahavuye bikomorerwa mu myaka ikurikirana. Tanzaniya kuwa 9 Kigarama igihumbi kimwe amajana 961, Uburundi nabwo kuwa mbere mu Kakara igihumbi kimwe amajana 962. Tanzaniya indaro ku Barundi benshi babaye impunzi. Ubwa kane Tanzaniya igihugu cahaye indaro Abarundi benshi bagihungiyemo kubw'amagume atandukanye yabaye mu Burundi. Amakambi y'impunzi nka Nduta, Mutabira n'ayandi yarakiriye Abarundi ibihumbi n'ibihumbi muri iyo ntumbero, n'ubu harabakiriye. Bivugwa kandi ko ico gihugu cahaye indaro CNDD-FDD igihe ari ikiri mu Rwanda. Tanzaniya ni igihugu cagize uruhara mu gusubizamo kw'Abarundi. Ubwa gatanu Tanzaniya ni igihugu hejuru gutanga ubuhungiro camaze runini mu gusubizamo kw'Abarundi. Inyuma y'intambara y'igihumbi kimwe amajana 993 n'injyane zakurikiye, Julius Nyerere yaragenye ubumwe bwa Afrika mu gihumbi kimwe amajana 996 nk'umuhuza hagati y'Abarundi. Ibiganiro vyagiye kurangira mu bihumbi bibiri bihagarariwe na Nelson Mandela hasinya amasezerano ya Arusha yisungwa cyane mu buzima bw'igihugu havuye ibwiriza shingiro. Amasezerano ya ujirani mwema. Ubwa gatandatu ntawe uvuga Tanzania n'u Burundi ngo yibagira amasezerano yitiwe ujirani mwema. Aya masezerano yasinye mu 2004 agamije gukomeza umubano mwiza hagati y'intara zihana imbibe hagati y'ivyo bihugu bibiri. Mu mwaka uheze wa 2024 harahimbaje isabukuru y'imyaka 200 ayo masezerano amaze. Revirondi kuri ari mu basinye amasezerano gitwara intara ya Makamba cyo kimwe n'indongozi za Kigoma muri Tanzaniya. Barashima cyane mu masezerano bavuga ko yaje gukura ubusuma, ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi ku mbibe hagati y'ivyo bihugu bibiri. Tanzaniya n'u Burundi bifashanya byinshi mu butunzi. Naho uvuga ubucuti bw'ibihugu bibiri basiga inyuma imigenderanire bifitaniye mu by'ubutunzi n'iterambere. Nk'akarorero muri iyi myaka iheruka ivyo bihugu vyarateye umukono ku masezerano menshi y'iterambere rusange. Muri aka kanya hariko harubakwa ibarabara ry'indara rihuza ibihugu vyombi. Amashirahamwe arenga rimwe aramaze kwambuka imbibe yagura akarere muri ivyo bihugu bibiri. Twavuga nka Itracom, ishirahamwe rihingura umwavu rikomoka mu Burundi, yaruguruye imiryango yaryo muri Tanzaniya. Amashirahamwe yo muri Tanzaniya nka Azam, Interpetrol, Ibanki CRDB aramaze kuzana imitahe mu Burundi n'ayandi. Ubwa nyuma Tanzaniya ni kimwe mu bihugu vyakira Abarundi benshi baja kwisumamwo. Yamara benshi muri bo bakunze gufatwa binjiye muri ico gihugu badakwije ivyangombwa bikabavira mu kwirukanwa bagataha zirayoye. Hari ico wumvise utaruzi canke ico twibagiye? Tuyagire muri commentaire.